Je banyita Madomix niko banyita. Je vraiment nihomba kabisa. Yo sisa twebwe ngaha hari abantu bamwe ngaha tubayeho mu buzima bubi. Ukabona umuntu afise inzu nziza raba nka je vraiment inzu yanje ingene iteye igomwe ingene ari nziza ariko mugabo nkabamba ngaha barantegetse ati uzoza uraryama muri plafond ubwo tuzoguha inzu nziza ariko mwebwe mumbonye hanze mumpamagara ngo boss woro ku mutima nanje mbabaye vraiment ahanshimye kubivuga ngaha kugira ngo murabe ko muhamagara abasenzi bansengera hama bifume bihera basi ino nzoronke ivyiwanje nduye n'amaboko yiwanje apana ibintu barenda kumpa amategeko. Ndabaramukije bakunzi ba Hidden Talents mu kiganiro One Family mushikirizwa na umukunzi Kati ya Benita nkuko mu bisanzwe mubizi haca ku ibiganiro byinshi kuri no chaîne ya YouTube ndagusaba gushaka kura subscribe kugira ubandanye ubikurikirana ku mwanya nkuko mu byizi twama dukora ibiganiro sima ndije nyene mba mfise umutumira amazina yanyu mutwa bande banyita Madomix niko banyita ndi kumwe n'umuntu atangaje cyane arara hejuru kuri plafond ni ibintu bitangaje uravye inzu abamo ugaca usanga umuntu ajyama hejuru ni ibintu biri compliqué bidatahuritse so reka tumuha ikaze hama ashobore kutubwira byinshi ku vyerekeye ubuzima bwiwe n'icayo bimutumye gituma arara hejuru. Madomix twabonye mujyama hejuru kuri plafond byatanguye ryari bimeze gute amakuru twashoboye kuronka kuko yatsinze dushika ngaha nuko twumvise yuko nyene runo rugo ajyama hejuru ni ibintu biri bidatahuritse ku bantu dusanzwe tuzira samazu yabo ko biri kose ntiho buri umunyezamo muri plafond byagenze gute. Oya vraiment iyi ninzo yiwanje kugira njyame kuri plafond naje sije navyitumye jewe kera nari umuntu w'umukene vyatari nyene umukene umwe wa nyuma muga mu nyuma barabona nahindutse vraiment baravuga ati ujya mu Imana yamuhezagiye ubu ndenganye banyita boss ngo patron mugabo je muri jewe ndumva uyu mkumengo nta mahoro mfise mu mutima wanje kuko amahera uburyo nayaronsemwo burayobeye. Bimaze igihe kingana gute? Bimaze nk'ikintu cy'umwaka wose vraiment njyama muri plafond umwaka wose vraiment naje nashatse kugira ngo ndabishira habona kugira ngo muvyumve ingene mbabaye vyiza tworondera amahera turuhiya pana amahera yo bitugiye ngo mubiki ngibiki kubera ushobora kugenda mubiki munuziye mu bapfumu kurondera amahera ego nivyo barayaguha ariko mugabace baguha amategeko kugira ko munyuma bakakubwira ngo wengu uzokubaka inzu nziza ariko mugago nta modoka ngo ukeneye ukabona ni vya bindi ugumubona rero aba boss bagenda ngo cyaranabuza amahera hugura umuduga oro baramutegetse ibintu vraiment rabe najewe ingene banyubaha ariko nsohotse hanze ntiwomenya yuko ndara muri plafond. Mwatubwiye yuko mumaze umwaka mujyama hejuru kuri plafond no kuvuga ariko imbere yaho gato mwari watubwiye yuko mwari warumbura umukene bisigura ngo aya makondisiyo aje mu nyuma umaze kuronka ubutunzi dusigurira umuco. Kwanza natanguye ndumukene mu nyuma rero baza barampa biza biriyongera mugabo baca bambwira ati imbere yuko tuzaturarahara n'amategeko kuzozuragira ko nayo mategeko yo kurara muri plafond amategeko aremeye nk'amabuye kuryama hejuru ndahangayitse vraiment ndahangayitse. Umaze kubona yuko kuryama hejuru ari amategeko aremereye we gutavuga ati reka bino bintu ndabivemo ahubwo nashaka kugira ngo muzonzanira abasenzi bansengere kugira ngo bizohere byose hama nzojewe nzogira ubutunzi bw'iwanje nakoreye n'amaboko yiwanje nibyo vyoma amahoro kubera ubutunzi wakoreye n'amaboko yiwawe amahero yakoresha uko ushatse ushaka uragura imodoka ushatse wirarira ahantu heza mugabo ni mu gihe uba wakoze n'inguvu ziwawe hapana ajya amahera burya butunzi bagenda hiyo bakaguha bagaca baguha amategeko hariho nabo numva ngo utegeza kuduha ngo umuntu wo muryango wanyu ngibiki ivyo vraiment vyandambiye uretse yuko uburyama hejuru tuvuge bukeye ku murango nta wundi murimo ufise uguma ngaho hejuru famille murabana bavyakiriye gute bimeze gute muri famille en soi canke byakubereye ibanga rya wewe hamwe nabo mubana mu nzu? Ryambereye ibanga ryawo tubana mu nzu ariko mugabo
jewe nshimye kubishira hejuru kubishira ku mugaragaro kugira ngo mabibone aha ndagowe aha ndatesetse aho ndatesetse nutwo banzanira twose two mwijoro ngo mpaka ngo bagusanze hariya niyo mategeko bampaye vraiment niyo mategeko bampaye uretse na kubaje nti hari akandi kazi uguma hariya tuvuge 24 sur 24 oya ndavayo nkasohoka bakambona nsohotse hanze bakanyita umupatro canke ngibiki gusa mugabo barampaye utwo ndandaza nyene event nyene mugabo hari anda mahera agumaza yego ndafise utwo ndandaza ni maske tujya muntu akora iki niki aho mfise inzu nkiyi boca baza kumufata bambona nama ngaha ndafise utwo nkora vraiment mugabo aha jewe ndarushe mu mutima wanje ndarushe uraryamayo canke hari akazi uburimwo canke uburyamye gusa canke buri mu biki mu bisanzwe iryo joro ryose mba ndyamye hariya hejuru ona ingene mvyuka sa nabi canke ibiki umva ni ibintu biba biri hariya na muri plafond hazi ko haba hari indugumba iki ndarushe vraiment indugumba iki byose aha niyo mbona nsa nabi muganga hano sohoka hanze nambaye neza costume banyita boss nanje nkavuga ati ni sawa mugabo mu mutimi wanje fisi ikintu niyagiriza ndafise ikintu niyagiriza vraiment no ryabike nkaryama kare nico mbona ego abakunzi ba hidden talents murabona yuko mu buzima hari ibintu byinshi biduha icigwa nk'uyu murabona asohotse twotanga visibility yiwe yindi yo hanze bamwe bo kwifuza kugira ibyo afise ni muzi icihije inyuma reka udushikiriza akajambo kanyuma ushikiriza uri kwaradukurikirana ibe nka leçon morale ibe nk'icigo uri kuratanga gituma nabo badashobora guhamira amaronko nkuko nawe byagenze icyo no bahanura abantu bose bariko baradukurikirana vyiza tworondera ibintu bivuye mu nguvu ziwacu vraiment nico no bahanura apana gukurikirana amaronko hari abantu bamwe tubona twifuza ngese ngo nanje nomera nkujya mugabo ntuzicishije none nkaje bari bazicishije wanje vraiment nta kintu ntaco bari bazi hariho n'abantu bifuza kuba nkanje mugabo no babwira ati bateshwe bate barondere ivy'uwabo kandi ubuzi buriho apana kukurikira amaronko ngese nanje noba urya nawe nyene aragowe none nkaje hari umuntu ari kwibaza yuko ngowe iyo ntabivuga hari umuntu yari kwibaza yuko ngowe nico rero no bahanura Madame Mixeka tubashimire cyane nanje ndabashimiye gose bakunzi ba hidden talents turabashimiye cyane ko mwashoboye kudukurikirana nizere yuko mwahigiye byinshi hariho leçon morale ibisigaye utarakora subscribe yikore wadanye kurikirana ibiganiro byacu naho mu kiganiro cyacu gikurikira ciao